ikindi naco twipfuza nuko leta yoshiraho kuri kimwe navuga c'aba groupe d'experts yuko yoshishiraho a mécanisme de suivi kugira ngo ivyo bintu vyose biriko birakogwa d'abord abarundi bazahora ba informe ingene biriko birakogwa nabo bahinga hanyuma ni politiki bakurikira mugabo twebwe ubu biragora gutandukanya abahinga na politiki usanga byose bivangatiranije ariko ibihugu byose byateye imbere gatwebwe mu bihugu tuba turimo kenshi iburaya n'ahandi usanga umunyapolitiki atanga ico bita orientation générale igihugu kizoba kimeze gutya mu myaka 20 mu myaka 10 hanyuma les experts baca berekana d'une manière méthodique et stratégique avec des documents rappui ingene iyo vision yo mu myaka 10 izoshikira mugabo twebwe ni muno babaza groupe d'experts bikora ibipilota hariyo munsi mwega ariko iburaya ivyo le politique iravuga ivyayo hanyuma les experts bagatanga orientation yabo nayo bakerekana ku buryo abene gihugu bamenya swat ko vyapfiriye mu expert canke vyapfiriye mu ba politique niko bimeze mugabo nibi mwashaka les politiques niziri obligé de suivre les experts oya aba expert bashaka ivyo bita ama hypothèse bakavuga bati mukoreshe telle hypothèse muzoshaka gutya mukoreshe telle hypothèse muzoshaka bagaca bya nk'ama hypothèse nk'atatu les politiques rero baca bara mayo hypothèse abiri canke atatu batora mwimwe ishobora kubafasha mugabiri doivent d'abord se baser aux analyses des experts avec des propositions bagaca bafata inzira bagaca bavuga ati twebwe rero abapolitiki n'abatoza kwisegura imbere y'abanyagihugu bati twebwe rero kubera ibyo twifata gushika twafashe inzira iyi kubera ibi mugabo twe kubera ibintu dukunda kwikora mu rufuri ikintu bita gukorera mu muco jembo rumengo niyo ngwara ya mbere dufise kudakorera mu muco rero nugukora ibintu byose bishobora kugira ngo tuje mu muco ico ni ikintu mbona ko gihambaye gose